nicuza wabikoreye iki wampoye iki irimbabasi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje agahinda kanje kazohezwa niki agahinda kanje. Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri niko vina muguse nanuko kyamubabaje ni bya bihugu usanga nyine atandero bifise gabo n'imbere bace baza kundega muhira baza kuvuga ibintu byinshi ngo ncingo nagwanye ni marindi nimaje sindabikunda ngo bazabana niyo mpamvu papa nama namubwiye inguntore kandi kuva akiza kuntora ntibigera bankubita mugabo ndabi keke oya mwana je nturire ndagusabye je binso vyitaho ubu papa yaje kuri iva mwananje we ni wiha amahoro papa uno munsi turavugana iriko se ryabaye no munsi nyirizongera sivyo nturire kandi wumve nabi sivyo je ndi ku ruhande rwawe ndabizi ntabwo sakoze irimbabasi wibuke basikahise agahinda kanje. Oh, karibu. Vipi mwanangu? Umeanza? Fresh. Nzanye Kirisi nganga kuramutse muri murayaga. Baza no. Baza bro. Kerenda cheese tume ejo school. Nari. Bishuri turabona. Ejo. nsa neza kubera kutaja ku ishuri kutaza ku ishuri azi ibintu byabaye ejo ndakumva umenga sinohagaruka tu kubera bijya bintu bazi biragayitse cyane kandi nanjye jya mbere byari bimbayeko rero je kugaruka haje nakumva umenga nta bikindimwe pe sinokubesha no bifa kwiki bon ndabizi
niyo mpamvu nashyize ngaho kugira ndabisabire pardon. Warakoze kunyitangira, ndabizi niyo mpamvu ibyabaye byose nabimenye, niyo mpamvu utashobora kugaruka ku ishuri. Sinzire ko mumbabarira. Keke ibyo ntubyiyumvire cyane, ngomba ibyo gutera ikibazo nta kosa ufise. Nujya muhungu nawe kugira bijya afise impamvu yabigira, ariko ntacyo bitwaye, nta mpamvu yo kweri gusaba imbabazi kuko nanje kuba bijya narabikoze sindi umuhungu wo gukubitwa kubera ubundi muntu. Oya, ahubwo bijya byose kuba byarabaye kugeza aho shika kuri rya etape yakujya nuko nanje nabikoze uko ndakunda. Wow. Okay. Sinzi kuza kubyumva, sinzi kuza kubitahura, ariko ko ndose umuntu ariko nanje ndabivuge. Ku bintu byabaye sinogenda atacumbuze nanje. Narabuze umwanya wo kubikubwira, ariko reka mfatire mu iki gihe. Iva, ushobora kubyumva nanje ndagukunda. Narabuze aho mpera. Keke sinabyibaza kubera ko nagutinya kandi nta hantu na hamwe nari kuronka aho kubikubwirira, ariko bivaye n'ibintu byabaye nisanze nabikoze ntacyo ndagukunda. No, ntusubire kuntinya. Reka dutangure urugendo rushasha, kandi teka urukundo ruratsinda. Iva, ntuzose kuntinya, uzoze uramfata nk'umukunzi wawe. Urakoze. Urakoze nawe. Keke ndagukunda. Ndagukunda cyane. Rero kuri ibyo ejo ntuzose ku ishuri, urazi iyo utaje n'umunsi wa mirongo sindiko ndiga ko yanakubuze. Sinasubira gusinya kubyara. Nari nshinga rero kugira ndagusuhuze ndabe ingene umeze. Reka ngende tuzobonanira. Reka ndaguherekeze. Ibyo byagenze gute rero? Warahombye. Wowe ni wo kutubwira ko azi impamvu utaje, ko byose nshaka kubyumva, kuko okaziyo y'ejo yari moto. Turapotera na online na message ntaki. Jenyesha byarambabaje kuba ntaraje, mugabo nyine namubwe murabizi ibintu byo mu rugo biba bigoye. Incamake basha, umugabo wanjye sha yahindutse. Umugabo wanjye ashaka kumfatira umwana nabi, bigatuma umwana wanjye yiyumva yuko umengo nta n'ababyeyi yigirira. Umugabo wanjye ashaka yuko umwana yifata nk'uko umengo nta kintu na kimwe afise, kandi deje tugifise. Hageze aho Kersi atakicifuza kurira imodoka ya se wiwe, asigaye yumvira ko twakoma tumuha amahera ya taxi. Umva, je kujya nari ndamufise ndi umwe, nari nifuza ko yoba mu buzima bwiza, mu buzima yifuza icari cyo cyose akakironka, icyo yifuje cyose kikaboneka mu mwanya. Ariko umugabo nje nayo aranyorohereza. Izo matente za ruguru bana nukurira umuhindure he. Imyaka yose mubanye go yavuye kure, mugabo ntibisigura ko umuntu abaca mucisha muzima yaciye buryaha. Aya tegeza kugira umwana wa mugenzi kwanza, akamuvugira basi kwa papa wiwe, akamureka akagabanya basi akariro gato.
uravye na âge Kersi agezemwo ni âge ya adolescente. Bon c'est pas adolescente juste ngo myaka mitke, gusa ni imyaka akeneye liberté, kuronka uduhuzu twiza, gusohoka n'abagenzi, donc un peu nyene ubuzima buri rixe nk'ubwo mwarose. Kama gasohoka rimwe mu ndwi n'abagenzi, kubera ntiyoguma yugaranye mu nzu akomeye, yari umwana akomeye, yari muzima. Umva basha, ivyo reka tuvyihoze mbwa mu ncamake, nico catumye ejo ntaboneka, ariko je naranezerewe kumva vyagenze neza. Yego twararyoye vraiment. Wabonye amasitati ndibaza umutima wavyimbye. Juste twari turenganye kuraba uko umerewe, nyene nk'umugenzi turabe ivyatumye utaza muri gahunda zacu, urabizi nawe. Ndibaza hanyuma tuza turi kumwe. Next time tuza turi kumwe. Hama bandanye rero umunezerwa, ejo muzogaruke kundaba, ejo mugaruke kundaba. None nawe. Ariko no Banye. Hama sininjira cyane gatoya ndiko ndihuta hano ngomba nje. Uyu munsi mushika mu nzu. Oya nzogaruka ari ku murango tuyage fresh ubu ndiko ndanyaruka. Sawa. Kare. Umugabo yarampaye ubutumwa ndaguhe. Kumbe. Neri guhaye. Ya. Merci. Raconte. Sora tumusubire. Merci. Kersi. Namahoro. Wapi mama? Hari akavesi nariko ndumviriza ko umunyeshure twigana niko kari kantwaye. None ke wowe ufise ingorane nyabaki? Kubera iki mama? Je ndabona impinduka ngaha muri uru rugo. Yakoze. Kersi yari umuntu adashobora kugenda ku ishuri atatubwiye. Abuze ikintu yarabitumenyesha. Agiye ku ishuri yarasaba amahera ya taxi, yarasaba papa we akamutwara ku ishuri, ariko unye nta kintu na kimwe tumenya. Ntituzi ngo utonda gute ku ishuri, ntituzi ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe ukituvugisha. Kuba hari ikibazo nyabaki? Ariko mama ndakubaza ikintu kimwe, iga narakuze kandi je nabonye umengo ndiko ndabagora, ndabona umengo misi yose papa aragushwanira iki n'ibiki. Je nabonye umengo kugenda na taxi naco bintwaye. Erika na papa afise ibintu byinshi bimufatiriye. Uko biri kose ugumura umwana. Ibyo rero byo kuvuga ngo warakuze ubisabe ngo tuze tugwa gusa amahera iki, ibyo bintu vraiment simbona ko je biriko birampumuriza. Nzigenda urundi azikumbura, ndashaka kumva isaba amahera, ndashaka kumva wanse kugenda ku ishuri udakora kwawe. Ibyo ndabishaka, ndumva nyene imengo ndabikumbuye kuko kanatsinda je n'ibyo bintu narimenyeye iwawe. Ariko nimba ariyo decision wafashe,
sinoyikuza kuko ni wowe wifitiye amahitamo yawe. Mama Alezi ntuzokongera ko ikibazo je murampa amahera yo kuja kw'ishuri nkeneye impuzu urayingurira nkeneye ikintu urakima nta kintu na kimwe ntagusaba kandi nakubwiye kubera ko numva nakuze nkeneye kukutekesha wewe ega nawe aho wakandekeshereje nanje mba nkeneye ufyine dutembere iminsi wandekesheje amazi ivyo mavise kugira ikibazo rero papa ntabahari bukwiye ko uza urantuma ngenda nkagutembereza kuguma muhira n'ahantu uzi. Sawa ntakibazo. Kera nari ko ndaganira muri groupe yo kw'ishuri turiko turaganiramwo reka ndakureka. Bisous mama. Agahinda kanje, agahinda kanje, agahinda kanje, kazohezwa niki, agahinda kanje. Bro, kuva ryari amasaha nk'aya ku murango like mukabari imbere y'injyambere wahoruza muhira ukantora mw'ijoro tukagenda kuryosha none so n'umusanani ku murango urumva sibatse. Bro, nari ndagukeneye nashaka tuyage niyo mpamvu nari nkakuzanye ngaha mu kabari tuyage fresh banze nkutema akantu kugira unyagishe fresh. Ufise bishasha tuyage kubikireba tuyage kujya mu demo gatoya. Mudemo Kers. Yeah. Bro, nabona ubayeho mu buzima bubi wanyu murakenya. Kandi ujya mwana Kerisi arabukunda. Kandi babo bafise amahera. Bisaba rero umukunda urabona ko abajambo bose twigana ku kigo bose yabase. Akunda wewe kandi wewe iwanyu murakenya. Nanje mba nanka kubimubwira ne twebwe iwacu tuwoze ikintu dufise amahera. Ariko nanjye ukuntu mbona wowe akwitwara bigenza buhoro. Ujya mwana rero mwiteho. Bro. Ayizi biragoye. Sibyo. Gusa twebwe abantu dufite ubuzima nk'ubu sometimes biba bigoye gushoka wegera umuntu iwawe bafise ikintu uramuzi ujya mu kuboko nameze ku ishuri. Abizi. N'umuntu atavugana na kira muntu n'umuntu wenda karafasta yani n'umuntu atinyitse rero guturukira umuntu nk'ujya uramuzi ukuntu ateye uzi ukuntu ateye ku kigo yani n'umuntu atinyitse bro rero guturukira umuntu nk'ujya ukamubwira ikintu nk'icyo oya man wenda yahitana yani no kukuvugisha dashobora kukuvugisha cyangwa akanagukubita sibyo hone yarubahutse arakubita ikofa ngo wamujama none je yahita nkorera iki yo namvu nagura amana urazi ikintu nakubwira twebwe abantu atacu dufise hari ukuntu dufatwa nk'abatagira ijambo bajya ku kigo urumva ariko wewe warambereye umugenzi kandi wanyu mufise akantu si bya bose rero kuri ibyo kuba waretse zijya ngeso z'abandi ukumva wombera umujama right now ushoboye no kumbwira ibyo bintu bro ndabishimye sibyo ariko waracererewe. Urabona ko heruka kumuzana muhira yaraje kusaba ikigongwe right nyene ibintu yankoze abantu ujya musana kusuka kumvo yiwe ahita nagenda ariko nacenda no mubisha yuko jewe just nyene nari bijya byose nabikoze kubera we na sino kwitenga jenga abantu banko bitaje ati umuntu atakiye nagiwe uriyeho acha bro akananje natangaye cyambwira ati ngo nagenda gukunda wakinyene nabutse ukunda bikubwira ariko no munsi natanze bikunda bikubwira
mani ntuzi ndaziguhe ko yihuta burya rero umusista kugeza iyi saha ni demo yanje mani barateje kumbwira mani urazi mani abantu nk'abajya baragoye kwizera sibyo rero iyo umuntu agoye kwizera bajya n'abana babakiriye mani gatonya ubona atiriganya aragiye abantu nk'abajya baba bagoye of course bagoye no kwizera nta kintu yitaho nta kintu aho inguvu hajya nshobora no gutigana gatonya ni mu mpimba bro ngomba nakubaze gatonya bro urabona wa munsi ndamuzana ko nabasize mu nzu mwenyine wa babiri bro umbwiza ukuri urazuvuge ko yagiye uko nyine muta Urakinyene njye musi niho twasabana ibintu by'inkundo niho twabivugana ntibisobanura yuko umuntu bani jya mbere umunsi wa mbere nyene bro yahita abona umenga niyo target yawe wari ufise kuba no kumenyana nawe uravyumva aho yahita gukatira canke ntasubira no kukuvugisha mani byaba bisarishije ariko hajya ku mashuri nawe tuba dukeneye kwerekana yuko nubwo turabakene ariko dufise natwe abantu biyemera indero rero biragoye umuntu nk'ujyanye kumukubita ngo ugiye gunebye yanoca mfungwa mukaje ndani Sheri umva umeze gute ndwara mu mutwe cyane nibyo muganga yavuze yuko wabaye cyane mu mutwe ariko yambwiye ko bizakugenda neza ari bukebuke nzakumera neza nzakumera neza ubundi nashyize ngaho gute ejo aho numye umuntu akubwira ngo usanga wavuga isanganya ikomeye cyane isanganya wavuye amaraso menshi ku buryo iyo hataboneka ambulance hafi ibintu bitari kugenda neza umwana wanje ameze neza Sheri Yakoze ibyo abaganga barakerakeje ariko umwana ntiyashoboye kuba sinari nzi ko zorizwa nawe birangira bibaye sinari nzi ko hazogera igihe nkicuza wabikoreye iki wampoye iki gira imbabazi wibuke basikahise agahinda kanje agahinda kanje
agahinda kanje kazohezwa niki agahinda kanje